ubugororotsi nibuganze imanza zibereye tuboneke muri iki gihugu imfuvyi n'abapfakazi barenganurwe yes ndakweretse abacamanzamana b'iki gihugu Ladies and gentlemen, we got him. Ladies and gentlemen, we got him. nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse mu bintu nkunda kwidodombera cyane ku bintu biba i Burundi. Kwanza nibaza ko ivyo vyatumye mfata mikro ngo ntangure gusemerera ku batabizi. Ni ibintu by'ubucamanza ubutungane muri kya gihugu c'u Burundi. Mu butungane uri hejuru n'uyu muhizi mubona w'amaso ateye ubwoba, izina ryiwe ndaja kurivuga mu nyuma, ariko numvise yuko baraye bamukomboye, baraye bamukuye, tuja kubishikako. Ubu naramuvuze ko amavideo atari make, haba kuri kesi y'abamucuruza wo mu Buyenzi Nyabarika, haba kuri kesi ya Sahabu, mbere amakesi yose ari hejuru je mfata ko ariho aserukira leta mu bucamanza. Donc ubu niwe Mugesera yaragisibije mu gihugu c'u Burundi mu bijanye n'ubutungane, na cyane cyane ndibaza ku madosiye yo hejuru cyane. Uyu niwe yaragisibije kandi iri pare Kongo yakoze amafuti menshi. Kumbure mu byo nja gusoma ndaja kubibona, kuko iyo nkuru sindayisoma, tuja kubisomera hamwe. Nayumvise mu gatondo ka kare nk'isaha 10 zo mu gatondo za hano, kumbure mu ndi bafite ngo ni mwijoro, mugabo ne bavuga ngo matin canke morning. Ninyuze kuri toilette ngira ntereka nsome inkuru, ahubwo nabonye dimwe pop up kuri X bavuga ngo tombe Leonard est tombé. Bo sindo musadiste jena nawe vuga, mugabo antuka umuntu ariko yica abandi bantu, kuko nje mfata ko ari nko kwica yufunga abantu ataco bahora. Umwamvise nkakane no ko yaciye aviramo kuyinga akahaburira ubuzima. Uwo muntu avuye muri systeme ni nk'iwa rimwe ukuye mu ndimo, nibaza ko rifasha abaremye gukomeza ku kivi. Bo reka rero numvirize neza ingene vyagenze, kubera nagiye narusumanya kubisoma vyose. Ubu ni lunch time, fashe kano kanya kugira ngo nshobore kugira video kuri uyu muhizi, kuko ntorindira ngo bugorobe. Reka tuvyumvirize ndaja kubisoma. Bon, iyi nkuru donc iruzuye ku mbuga hose ngurukana bumenyi, ushaka kuja kwiraba kuri X canke Facebook n'ahandi henshi. Ariko jewe nkuko nkuze kubikora ndakunze kuraba ivyo Pacifique Ninahazwe yanditse, atari kwera ari mu vyara wanje canke twagwaranye kwashi, ahubwo ari kubera ari ivyo bintu akoramwo. Donc one of umu expert muri bintu, kandi afata mu mwanya akabitohoza. Ico gihe niyo mpamvu ndamukoresha, sikindi kintu. Bo reka rero tubisome noneho, hanyuma akimera ko dusoma let us celebrate. Reka dukora umunsi mukuru. You see, navyiteguriye no musi kubera bo ndazi ikibazo biracahari mu butungane n'ahandi. Kumbure unaganye une petite bataille mais pas toute la guerre, c'est pas. Donc kuri jewe aka Victory Costronze foko celebratinga kubona uyu muhizi ahavuye vyoba ari vyiza cyane. Leonard Manirakiza, reka à la santé du ubu no ministre, à la santé du nouveau procureur général. OK, sindasoma wagize mu nouveau procureur cyangwa nouvelle mengana madame. There you go. Cheers. Bye bye Leonard, bye. Bo abantu bari mu Bubirigi ni abasanga muzomuramutse mu muharire, ariko vyiza ntaje mu Bubirigi nagwe mu Burundi kugira ngo umunsi manza zatanguye zukuri twabonse abacamanza bukuri bazomwicarike imbere y'intahe yishyure kuvyo yakoze. OK, à la santé. OK, ni kwa gatatu kiranza kunzoga ku gatatu. Azekana nzoga nyinshi. OK, reka rero twumviriza kino kintu, hanyuma ivy'inzoga tube turavyihojeje. Alright, ngiye gusoma rero nkuko navuze. Uwo muhizi ahavuye yitwa Leonard Manirakiza. Igihe cyose nja kumva izina ryiwe ncamira agacupa kamwe just to celebrate. OK, reka twumvirize.
inkuru iryoshe umva ko n'abantu bagwanira agateka kazi na muntu bari bazi ko uyu muntu aramugize wa nabi ko agiye banezerewe cyane. Leonard Manirakiza ntakiri umushikiriza manza mukuru wa Republika. Hello Leonard Manirakiza. Iyi nkuru twari tuyirindiriye hafi amezi 2. Wow, je ntavyo narinzi. Buyari mu nzira agenda ko mutambwiye. Umushikiranganji Artemo Katihabwa. OK. À la santé du ministre Artemo Katihabwa. À la santé, monsieur le ministre. À la santé. OK. Nja kuba nawe mugihe nja kurangiza ino video. OK. So, bamuvuze kwiki. Yari yararahiye ko adashobora kugumiza Leonard Manirakiza mu banga. Leonard Manirakiza. Partez. Temba harageze. Okay, igihe twandika inkuru y'urupfu rw'umuvunjayi Hassan Ndikumana umva ko hari n'uwundi aho batazaniwe Kayininwa. Okay, bataziye Kayininwa twaramenye ingene iyo nkuru yashavuje umushikiranganje w'ubutungane. Okay, au moins turafise umushikiranganje afise umutima. Umushikiranganje with the heart. Yumva ikintu kiba mu Burundi agashavura. Dukeneye abarundi benshi b'umutima. Wumvise ikintu nuwo vuga uyu muntu yarakoze icaha canke ntitukundanye canke sindamuzi ukumva ko hapfuye umuntu w'umurundi mu buryo buteye ishavu bubabaje bw'akarenganyo ukumva ko umufitiye impuhwe ukumva ko ufitiye impuhwe abantu asize inyuma basigaye ku ngoyi abana abadame n'abandi bantu urabona umuntu aci mu Burundi iyo ateye imbere abantu benshi bamuziza ko uburaro buramuko. Turasoma uno munsi inama nkenguzamakeka yemeje ko Rose Nkorerimana, OK, à la santé du nouveau procureur, bavuga la nouvelle procureuse, OK, à la santé de la nouvelle procureuse Rose Nkorerimana, nk'umushikirizamanza mukuru wa Republika mushasha. Oye, Rose Nkorerimana ava muri komine Gihogazi intara ya Karusi, yahahora Karusi, kugeza ubu yarajejwe igisata bita chambre judiciaire muri sentare. OK, muri sentare ndayuzwa nta kinini tumuziko. OK, pas de nouvelle bonne nouvelle cyata tumuziko je nibaza ko umuntu yofata ko yera the benefit of doubt turayimuha. Leonard Manirakiza, partez. OK, nzanamira kama ko bavuze Leonard Manirakiza tuja kuheza igisomwa iri cupa ndarihejeje nce nkora businga ejo muzonyumva nagiye kwa muganga. OK, yari yagenywe muri mukakaro 2023 nuko yaramazeho imyaka 2 ariko yaramaze gukora amafuti angana n'ayamaconco. OK, muri nzero 2024 imbere y'insinzi ry'abantu yarafukamye asenga yemeza ko agiye kuba nk'umucamanza Samuel muri Bibiliya. Iyo ni Saratoga, we don't buy that. OK, OK, Mr. Leonard Manirakiza biyaje navyo nemeye nakoze ama video menshi ndakwereka ko biya vy'amafuti byo kuja kuboroga muri eglise imbere y'abantu. Saratoga ntavyo twemera. Bo turakomeza ngo yifuza ko umunsi yarangije amabanga azohagarara imbere y'abarundi akabaza ngo hari uwo noba nararenganije. Yesu ndagomba umunsi w'ukukurwa k'umucamanza w'iki gihugu azohagarara imbere y'ubwoko bw'Imana abubaza ati mbega narabahohote nanjye kandi ndisengera Mana ubahagaze imbere kugira ngo kuri wa munsi mwaba zohagarara imbere yabo n'abazonarenganije bonahohote. Yesu wararenganije benshi cyane bwana Leonard Manirakiza wararenganije pe wabaye igitega mbega dude. Donc burya ibyaha abantu bakora ntibamenya impact yabo. Iyo ikintu utashika muri famille yiwanyu ntumenya impact cyagishobora gukora. Donc ufashe umugabo mukamuta mugasho ukweza amezi 2-3 uramwatsa akazi famille yushize mu kangaratete abana barahahamuka ku mashuri mbego uzi ko bazomenya uzi ko bazokomeza kwiga hari nawo ngo bahora bataha bagasanga abagore baragiye kwande bagabo
bashobora guhamukira dude. Leonard Manirakiza parte yaranzwe n'akarenganyo kabisa, reka tuvyumvirize neza. So Leonard Manirakiza, okay, no hava nsanga naborewe sisura gusoma, okay. Leonard Manirakiza ntaho ataniye n'uwo yasubiriye Sylvestre Nyandwi. Uyu ntacyo namwumvise ko kumbe ko ntari hafi yaho. Bamwe mu banyororo basanze barahejeje umunyororo wabo arinze avayo bagipfunzwe. Ni benshi bahejeje umunyororo ari mu mabanga ariko ntiyabemerera gusohoka. Ariko uyu muhizi n'inkozi y'ikibi kabisa. Ubaburiza iki ko basohoka? Ni benshi bejejwe n'amasentare ariko baguma bafunzwe. Ibi bintu nibiki wa muhizi we? Ikizazo cyo nukurekura vy'imfata kibanza abahejeje icya kane cy'umunyororo. Ivyo bikorerwa cyane cyane abafise amahera y'igiturire. Uyu muhizi ntiyigeze atohoza ibyaha byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ntiyigeze ahana abakozi b'iperereza babikora. Ntiyigeze ahana abakozi b'iperereza barara baraturubika barakubita abapfunzwe mu busho bw'iperereza. Ariko baba aba bantu ubutungane bwabo babwigira hehe? Formule bakoresha bayivana he? Ntiyigeze atohoza ku muyoro w'ibiziga biguma bitorwa mu gihugu bigahambwa bitamenyekanye. Donc we akwirikirana abantu afitiye inzigo n'abantu ashobora kwiba amafaranga, ariko ntakurikirana abantu bakora ivyaha. Ugasanga umuntu w'umwere ni we yicaye mu gasho, muga abantu b'inkozi z'ikibi ariko bakomeza bakora ivyaha ariko arabiraba. Dude, wewe ivyaha wikoreye ntabizokuremera bikuvune. Ikingo ciwe caranzwe n'akarenganyo katagira izina muri za parke. Donc umugesera abikwije kabisa. Abantu baguma bafatwa ku karenganyo utagira umuriyoni amamiliyoni y'igiturire akagumizwa mu munyororo. Urumva? We nyene yavugwa mu ngendo y'ibiturire no mu kunyaga amatungo nk'uko vyagenze ku muhisi Hassan Ndikumana batazira Kaininwa. Uwo muntu namukoze ko video ndayikuye kuri King Umurundi Freedom, ku batabimenye moja kubirondera. Twaramutabaje kenshi ntaco yamariye abarenganywa. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabu, Colonel Ndase Hatungimana batazira Muporo, Colonel Dieudonné Dushimagize batazira Gangi, umuhisi Kaininwa n'abandi benshi. Namwe mu mazina azama yibutsa akarenganyo ka Leonard Manirakiza. Temba ariko nizere ko uyu mugabo azoja imbere ya sentare aba bantu akabishuzwa ibintu byumvikana. Kandi aba nabo tuvuze amazina, ndibuka ko hari n'undi muganga kandi twumvise yapfunzwe kubera sinibuka ibintu yavuze nawe nyene mu bintu bisanzwe. Ubwo nabo twumvise hari n'abandi ngaha amazina ataraja habona. Kumbere mu makommente turaja kubona ibindi, nzora basoma amakommente undi munsi iyi video kiba ndende. Amasengesho y'ububeshi ashobora guhinduka umuvumo. Leonard Manirakiza abaye mu ba PGR bamaze umwanya muto. Abimbere yiwe Valentin Bagorikunda na Sylvestre Nyandwi nta watwaye munsi y'imyaka 6. Reka da nagende ahubwo baramutebeje. Leonard Manirakiza yaramaze imyaka 2 n'amezi 4. Iyo ni myinshi. Hari abanyororo benshi biruhukije kuva bitanguye kunugwanugwa ko Leonard Manirakiza abogojwe mu mpera z'indwi iheze. Okay, twizeye ko abanyonyororo bagiye kubohogwa, ko uwo mushasha agiye kubagarukira ko akaraba umuntu wese ari mu gasho atatizo kubayo agasura mu mafamiye yabo. Bantu b'Imana mwe mwe gufunga abantu kubusa. Okay. Igikorwa Artemo Katihabwa ariko arakora ni cyiza. À la santé du ministre Artemo Katihabwa, à la santé.
okay ntituzi ko Rose Nkorerimana hari ico azomara reka tumuhe benefit of the doubt ko umva ata kintu dufite tumwagiriza akaba kandi yabonye ko quelquefois crime does not pay rimwe gukora ivyaha vyiza nibaza ko azokora vyiza kurusha abo wasubiriye ntituzi aho yaciye ko yoba yarigeze kwerekana ubutwari turamwipfurije ko yoba umukenyezi w'intungane akerekana ko umukenyezi ashobora gukora neza kurusha umugabo nta muntu yoza akora nabi kurusha uyu muhizi urumva okay ariko twizeye ko wewe azoza akora noneho n'ibisumvya cyane cyane ababahizi b'inkoho n'umuheto ntibamutera igitsure bamureke akora akazi kiwe yigiye nk'umucamanza bamuhe akaryo be n'umushikiranganje bakore dushimire umushikiranganje Artemo Katihabwa arasante monsieur le ministre maître bavuga maître Artemo Katihabwa mu mezi 3 amaze mu mabanga uyu mushikiranganje amaze kubogoza aba procureur bari babaye intakorwa ko ibimungu vy'akarenganyo ntituzi ko uyu mushikiranganje azoramba canke azoguma uyu murindi ariko ahari yumve ko abarundi bashima ivyo ariko arakora nukuri maître Artemo Katihabwa turashima cyane gose ukomeze kuri uwo murindi ubutungane bukeneye umuntu abugosora agakuramo iyi micafu agasigazamo intete nziza ugize neza cyane ko ukuye uyu mugabo agende ahubwo niba tarahunga mumurabe mumushire imbere y'intahe hanyuma mumuhe umucamanza w'ukuri amucira urubanza rujanye n'ivyaha yakoze ntihagire umuntu amurwara ntihagire umuntu akwita mu mwigishe ko umuntu yakoze icaha harimo amategeko ahana ivyaha amategeko yanditswe ariyo yagomba gukurikiza nawe bwana Leonard niba uri kurahunga ndagusavye ntuzoza hondi okay this is a joke nta bantu y'ubwoba nta kintu personnel uyu ya personnel uyu mugabo ibintu byakora vyarenza so ni vyiza rero ko yagiye twoshima nta vyinshi nuva no kongera ko kumbure mu yindi video nzosoma ama comment canke reka ndayo nk'ama comment abiri imbere ko duheza none ko nubundi mwagumye hani iminota yose mwihutiriki ndagacupa karacuzuye okay nimere credit wacha bakirukana ku kazi anyway naze just kugira nigambo uyu mugabo ko yagiye reka turabe okay intuze comment ya mbere ivuga ngo reka dukeze umushikanganje ubutungane ukuntu ariko ahindura ibintu yes Leonard yari imbwa y'imirizo ibiri ibintu ndabise umukobiri agaca arenganya abantu yitwaje ngo n'umusenzi asenga yamana mu kuzimu yiwabo ahubwo bamunyarukane kumusaga bamukanye amavya okay ico je naco shigikira nta muntu agomba gukanywa amavya ivyo bintu ntavyo vyanditse mu camanza nta gitabo na kimwe nibaza sinzi ibitabo mpana vyavyo mu ntavyo ndasoma mugani ico kintu kirimo bazokikuremwo umuntu bamuhane bamushiye mu munyororo bisanzwe nta kumukambya amanuze ndiko ndasoma abantu bisivyo navuga raza okay urabona ukuntu araba nk'imene y'imbitso ikibi kiri muri uyu mugabo kiratuma kiratuma okay moja kwisomera article kuri uga sinoja ngaho ngo nsome ama comment yose cyo cyabiba birebire ariko cyo numvise no ngo akina procureur imuramvya hari abantu yakoreye nabi donc yari procureur general ndibaza muri province imuramvya harana yakoreye nabi urumva ko ari ubukozi bw'ikibi yavukanye kumbore akino muri primaire nivyo yakora sinzi uko no bivuga ariko nashaka kuvuga encore une fois kuri ba bantu iyo tubonye ibintu bibi turabivuga iyo tubonye viza turabivuga ubu turiko turashima ko uyu mushikiranganje w'ubutungane ariko arakubura agakora umucafu muri ministere arongoye ivyo turabishima hanyuma uyu mudamu yamusubiriye aje no muha benefit of the doubt sinjwa kuvuga ngo ndamutega iminsi biki n'umuntu ashitse mushikiranganje bushasha canke mu giti gishasha mu rwego rushasha kandi nibaza ko baza bariga ibintu biriko birononekara hanyuma akaza kubikosora kudos tu Katihabwa Maître Katihabwa
good job sawa mugire umunsi mwiza